Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Yesu nashimwe, tabahaye kaze kuri channel Umuco Wijambo Ministries, aho tuvuga Imana dutera ntege mu kwizera, aho ufasha abantu mu kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho dutumira abakozi b'Imana bava mu mihingo itandukanye, mu bihugu bitandukanye, bavuga indimi zitandukanye. Rero niba utarakora sabone kuri channel yacu, nagira ngo ndagusabe ukore sabone kugira ngo bazoze baraguha ubutumwa bugufiya uko dushize ku biganiro byacu, hama urushirizeho kubana natwe ku biganiro byacu bya misi yose. Amazina ni David Nitunga, akaba ari jewe ndakubana namwe misi yose. Izina gikorwa akaba ari Bishop. Imana ibahe umugisha, ndagusabe ubane natwe muri kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze, hama ugisangize abandi ari muri groupe stati yawe ya WhatsApp, Facebook n'ahandi. Imana iduhane umugisha. Boneyeho kuramutsa abakunzi b'Umuco Wijambo Ministries aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha, turabakunda kandi turabasengera. Boneraho no gutumira abakozi b'Imana bamaze kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bamaze kumenya umuco w'ijambo. Murahawe kaze kugira ngo turushirizeho kwigisha abandi kugira ngo nabo umuco bamurikire. Yesu nashimwe, kuko iyo kuraraba amadini inyigisho ziriyo vy'ukuri zitandukanye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Inyigisho zabo ni kinya gusaba gutera kugira wumve uguwe neza, ariko nta buzima budahera buri mu nyigisho zabo. Bibiliya iravuga neza icyatumye Yesu aza kudupfira ku musaraba no kugira ngo turonke ubugingo budahera. None byo kumarira iki kwirirwa ubwirigiza muri ayo madini kuva ku wa mbere kugera ku yundi, ariko nturonke ubugingo budahera? Byo kumarira iki kubwirigiza muri ayo madini ariko ntukure ntumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana? Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo, ariko ntiyigeze avuga ngo ufise iryo dini niwe afise ubugingo. Ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Igisuma ku musaraba cyizeye Yesu kironka ubugingo. Nta bikorwa iki gisuma cyari gifise mu idini gikora, ntaho Bibiliya itubwirana yuko iki gisuma cyari cyabatizwe mu mazi menshi cyane, mu mazi mabi, ariko kubera cyizeye Kristo ko ari umwana w'Imana cyabonye ubugingo. Kuko muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo uwo mwizera wese aronke ubugingo budahera. Muri make, utamwizera wese nta bugingo afise. Ikibazo ukwiye kwibaza kano kanya, urizera umwana w'Imana? Urizera Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Urizera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byawe? Ibyo ni ibibazo ukwiye kwibaza. Nimba umwizera, nimba ufise uwo mwana, ndavuga Yesu Kristo, nta nkeka ufise ubugingo. Yohana 14:6, Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawushika
kwa data atamujanye. Ivyo Yesu yavyivugiye. Yesu nashimwe cane. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu kimwe. Ndazi twese ko ibi bintu tumaze kuvyumva, aho abantu batubwira neza yuko ubutumwa bwiza butangurira mu gitabo ca Matayo. Mbega ibitabo batubwira ko ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ibihe? Ni ibitabo 4, ari Matayo, Luka, Mariko na Yohana. Ariko mu by'ukuri uyu munsi nifuje kubereka yuko izo nyigisho, ivyo bintu batubwira mu madini atari ukuri. Ubutumwa bwiza ntibuhera mu gitabo ca Matayo nk'uko abantu babivuga ngo Yesu amaze gupfa ku musaraba ngo niho ubutumwa bwiza butangurira. Ndifuza yuko tugira umwete wo gusoma no kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo turushirizeho gutahura. Nivyo hari abantu aho hanze twamaze kwimika nk'abigisha bacu, nk'abantu bazi byose, nk'abavyeyi bacu b'impwemu, ariko mu by'ukuri nabone ntavyo bazi, kuko nta muntu n'umwe ashobora kumenya Imana 100% canke ngo atahure ibibera mw'ijuru. Yesu nashimwe cane. Nta muntu n'umwe ashobora kumenya Imana 100%. Niyo mpamvu tuba dukeneye kubandanya kwiga, dusenga, turondera Imana ubudasiba kugira ngo irushirize kutwihishurira. Yesu nashimwe. Uyu munsi nagira ngo ndakubwira yuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhera mu gitabo c'Itanguriro, kandi nta jambo riri muri Bibiliya na rimwe hari iryo gutabwa. Nimba utaritahura, fata umwanya, senga, hama Imana ikwiyishurire. Senga Imana ikwigishe, senga Imana igutahuze. Ivyo udatahura niyo mpamvu dufise Mpwemu Yera. Mpwemu Yera we mwigisha wacu. Iyo udatahuye uri no mu ishuri risanzwe, urabwira mwarimu uti ahantu sindahatahuye, nahuza. Mwarimu aragutahuza kuko niko kazi kiwe, kandi niko kazi ahembegwa, kwigisha abanyeshuri. Rero Mpwemu Yera twaramuhawe umwarimu wacu kugira ngo atwigishe. Sivyo mu migani gusa, sivyo mu majambo gusa, sivyo muri Bibiliya gusa uko tubisoma haba tugaca tugenda. Hapana, mu buzima bwacu bwa misi yose Mpwemu Yera twamuhawe umwigisha wacu atwigishe, adutahuze. Ariko iyo tumwemereye, kuko kenshi tusanga turiko turamuzimya, ubwira ati ivyo sindabikeneye, ceceka, ndazi ivyo ndimwo, mbese ibintu mwene ivyo. Yesu nashimwe. Tugiye kurabira hamwe yuko ubutumwa bwiza budahera muri Matayo, ahubwo buhera mu Itanguriro ibice 22. Yesu nashimwe. Yagira ngo ndagusaba ufate Bibiliya yawe, cyane ufata agakaramu uze gusoma witonze. Ndagusabe utege amatwi neza, uraza gutahura ivyo ndiko ndavuga. Ubonye Isaka, umenye neza ifoto Imana yatweretse muri Isaka. Si foto gusa ya Isaka nk'uko mubyumva, ahubwo yari ivugira mu migani itubwira Kristo agiye kuza. Nizere ko twese twamaze kugera mu gitabo c'Itanguriro ibice 22. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana igeza Aburahamu. Umurongo wa mbere: hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu.
aritaba ati sabwe. Kabiri iramubwira ati enda jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyine uje mu gihugu cy'i Moriya umutangireyo kw'ikimazi cyo koswa ku musozi nzokubwira. Umurongo wa 3, Aburahamu azinduka kare mu gatondo ashira amatandiko ku ndogorwa yiwe ajyana na 2 bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe, nuko asatuje inkwi zo kosa ikimazi ava hasi aja hahantu Imana yamubariye. Ku murongo wa 4, ku munsi ugira 3 Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. 5, nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane indogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke. 6, Aburahamu yabira za nkwi zo konswa ikimazi azikorera Isaka umwana wiwe, yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bombi barajana. 7, Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwitaba ati mbwira mwana wanje. Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi? None umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kw'ikimazi cyo konswa? 8, Aburahamu aramwishyura aterega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo konswa, nuko bombi barajana. Yesu nashimwe. Nagira ngo uce akarongo ku murongo w'8, uce akarongo ku murongo wa 6. Mu by'ukuri aha niho hari ubutumwa bukomeye cyane. Yesu nashimwe. Aha niho tubona by'ukuri yuko ubutumwa bwiza budatangurira mu gitabo cya Matayo, ahubwo buhera mu gitanguriro. Yesu nashimwe. Aburahamu yamaze igihe kinini adafise umwana. Imana ikimuha umwana umwe w'ikinege, apana 2, umwe, kandi akunda cyane. Mwibuke wa murongo navuze muri Yohana 3:16, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane nibwo rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Aburahamu kubwo urukundo yakunda Imana cyane nibwo rwatumye atanga umwana wiwe w'ikinege. Sara atabizi, iyo mikangara yiwe itabizi, atamuntu n'umwe, akemera akamutanga kugira ngo abe ikimazi. Yesu nashimwe. Turiko turaraba aha hantu, urabona Aburahamu ku murongo wa 6. Aburahamu yaratoye inkwi azikoreza Isaka umwana wiwe, kandi izo nkwi nizo zari kumuturira mu gihe bamutanze ko ikimazi. Yesu nashimwe, kuko ntushobora gutanga ikimazi atankwi atamuriro. Niyo mpamvu ubona Aburahamu yaduze ku musozi Imana yamubwiye atwaye inkwi kugira ngo aze gutanga umwana wiwe akunda cyane nk'ikimazi. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo ngusabe tujane buke buke tangurira ibice 22 ku murongo wa 6. Kuri uyu murongo turabona Aburahamu agereranwa n'Imana. Turabona Isaka
agereranwa na Yesu Kristo. Turabona izi nkwi yikoreye Isaka, niwo musaraba Yesu Kristo yikoreye. Umusozi Imana yabwiye Aburahamu kugenda gutangiraho ikimazi, niho Yesu yapfiriye. Nimba ukunda gusoma Bibiliya canke ukunda gusesangura, genda usome Bibiliya, uraza kubona neza yuko ahantu Imana yabwiye Aburahamu kugenda gutangira ikimazi, ko ariho Yesu na wene yapfiriye. Igitandukanya aho hantu ni ikihe? Ni ikibanza gusa, ariko umusozi ni umwe. Rero biratangaje kumva abantu bigisha by'ukuri bavuga yuko ubutumwa bwiza buhera muri Matayo, hajya Yesu amaze gupfa ku musaraba ngo niho ubutumwa bwiza bwatanguriye. Ariko saho bwatanguriye. Imana yabivuze kuva kera, bivuga mu migani, ahubwo ntitwabitahuye. Ariko usomye mu Itanguriro urahabona Yesu Kristo. Usomye ibice 14 Itanguriro urabona Aburahamu ahura na Yesu. Mbega wibaza ko Melikisedeki arinde? Iki gice turabona n'ibintu bibiri. Turabonamo urukundo rw'Imana, tukabonamo n'ukumvira. Mu by'ukuri umubyeyi uwo ari we wese, yaba ari utunze cyangwa ari umubyeyi akenye, ndakubwiza ukuri, wo kwemera ugatanga ikintu icyo ari cyo cyose, hari amazu, amamodoka, amafaranga yawe, ariko ntukwemera gutanga umwana. Ariko Aburahamu wewe yarumviye, aratanga umwana wiwe kugira ngo haze gupfa. Imana iremera itanga umwana wayo ikunda cyane kugira ngo turonke ubugingo budahera. Ubwo bugingo bwari bwatakaye igihe umwana w'umuntu yagararije Imana. Urabizi mu Itanguriro nyine. Ariko Imana iravuga ati ntibikunda, sinemera umuntu na rimwe mu ishusho yanje ko yopfa rubi. Imana ikitanga umwana we w'ikinege ikunda cyane kugira ngo apfe rubi, aducungure, umwizera wese aronke ubugingo. N'Imana yonyine yitangiye uwo mwana. Aburahamu Isaka kimubaza ati papa, inkwi turazifise n'umuriro turawufise n'imbugita, none umwana w'intama tuza gutanga ari hehe? Aburahamu aramubwira ati Imana yonyine ubwayo iraza kwitangira ikimazi. Yesu nashimwe. Isaka yarapfuye cyane, Imana yitangiye ikimazi nyine nk'uko Aburahamu yabivuze. Yesu nashimwe cyane. Rero inkuru ya Isaka ntiri hajya gusa kugira ngo twumve ko ari inkuru gusa, ahubwo ni inkuru itwereka urukundo Imana yadukunze cyane. Ni inkuru itwereka ukuntu Kristo Yesu yemeye kuza gupfa azira ibyaha byacu. Ni inkuru itwereka urukundo n'ukumvira Imana bihebuje, kuko ibi si ibintu byokora umuntu uwo ari we wese. Ni inkuru itwereka yuko ubutumwa bwiza budahera muri Matayo gusa, ahubwo mu Itanguriro. Aburahamu yaherekeje umwana wiwe, cyane yajyanye umwana wiwe agiye kumutanga kimazi. Ariko Imana yarongoye cyane yaherekeje Yesu Kristo
aho yari agiye gupfa n'ikimazi ku musaraba. Ibi si ibintu byokora umuntu asanzwe, ibi si Aburahamu yavyikoresheje, ni Imana. Uyu munsi Aburahamu yitwa sogokuruza w'amahanga kubera iki? Kubera ukwizera. Jewe nawe ntiturabuzukuru wiwe bo mu buryo bw'umubiri, nta n'uwo tuzi, ntitwigeze tunamubona, turamwumva gusa kuba dusomye muri Bibiliya, kandi turizera yuko ari sogokuruza w'amahanga yose. Biciye hehe? Mu kwizera, kubera yizeye Imana, yumvira Imana, hama agenda gutanga umwana wiwe. Nagira ngo ndagusabe turushirizeho gusoma no gusenga kugira ngo Imana itwihishurire cyane, ntitumere nka ba bantu bugaraniye ahantu mu gakarato badashobora kwinyagambura canke gukura, canke ngo tugume turi ibikuri. Nivyo igikuri kirakura kikagira imyaka myinshi, ariko mu burebure ntikigira gikura, kiguma hahandi. Urashobora gukura mu buryo buboneka ufise imyaka myinshi, ariko mu buryo bw'impwemu ukiri umwana. Ikintu gikunza kuzingamika abantu ni iki? Pastori wanje niwe yigisha ijambo ry'ukuri, papa wanje w'impwemu ndiwe avuga ivy'ukuri gusa, nta wundi yokwigisha nkawe, nta wundi azi ukuri nkawe. Ibyo bintu bikagenda bikakuzingamika ku buryo usanga wahinduye n'uwo pastori wawe canke umuvyeyi wawe wo mu buryo bw'impwemu yabaye ikigirwamana, ata n'Imana ufise mu buzima bwawe. Buri gihe uze umenye yuko pastori wawe, umuvyeyi wawe wo mu mpwemu canke mama wawe wo mu mpwemu nta juru bazoguha uretse Kristo. Siniko mvuga ngo abapastori mubagararize ntimubumvire canke ngo mubagwanye, ariko mwige kurongorwa na mpwemu yera, imitima yanyu igume yuguriye yo kwakira inyigisho, mwige mumenye umuco w'ijambo, hama umuco ubarasire, niho muzokura mukamenya ukuri, hama mumaze kumenya ukuri kubahe ukwidegemvya, mukorere Imana muzi, musenge Imana muzi, mbese imigenderaniro yanyu ihinduke, ibintu by'imigenzo n'ibindi mu madini bikuvemo, kuko ibi ntivyokwigera bikuvamo utamaze gutahura umuco w'ijambo. Ntibishoboka, kuko uko turushirizaho kwegera Imana niko tugenda duhinduka, uko turushirizaho kugira imigenderanire na Kristo niko tugenda dukura. Nta muntu ashobora kuba ari mu idini amaze imyaka 10 canke 10 n'ingahe irenga agume nkuko yaje. Nta muvyeyi n'umwe yunezerwa no kubyara umwana, nta mu mwana wiwe aguma ameze kwa kundi adakura. Oya, kure, hama twizere, dusenge Imana tuzi, hapana Imana wumva gusa mu bitabo hariya na hariya. Iyo Mana ize mu buzima bwacu bwa misi yose, abantu babone Imana. Nawe ugeze kuri rwa rugezo Pawulo yageze ko aravuga ngo si jewe ndiho, ni Kristo muri jewe. Imana iguha umugisha, tagusabe usangiza abandi iyi link kugira ngo nabone bafashwe. Mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.